amahoro mwamwifuza kunonora imitsi kaze muri Aplis Fitness Center. Uno munsi twari twagendeye muri Aplis Fitness Center aho yaramutse igiranira amasezerano n'abigeme beza. Twebwe hano turi abakobwa bitwa abigeme b'amagajo, turakorera muri accueil, tugakorera cyane muri publicité. Twashimye gukorana abigeme b'amagajo kubera tubona ko bazi ico bakora kwa en rapport ya publicité. Hello, your health and your well-being is our responsibility. BTV Burundi presents B News. B News. B News. Hello nshuti no mu bakunzi ba BTV turabaramukije tongera tuba ikaze. Ikiganiro ni B News, murabona ko twahinduye aho tugikorera. Uno munsi twari twagendeye muri Aplis Fitness Center aho Aplis Fitness Center yaramutse igiranira amasezerano n'abigeme beza bitwa amagajo. News. Murakoze cyane. Uyu munsi twatewe iteka no kwakira inkumi nziza nkuko mubibona. Ego ndahagatiwe ijyaniye no mu buryo no mu bubamfu. Izo nkumi rero ni inkumi je novuga ko nakunze cyane bivanye n'ubwira n'ubwitonzi bwabo. Ego byinshi barabyivugira ariko nashimye kuba ikaze mu nyubako za Aplis Fitness Center kugira ngo turangurana imirimo, ariko byinshi reka umwe muri bo abitubwire tumenye icari cyo exactement izo nkumi. Amahoro cyane mwese aho muri bivanye naho muherereye. Bonjour, bon après-midi cyangwa bonsoir. Twebwe hano turi abakobwa bitwa abigeme b'amagajo nkuko mutubona. On est 6 filles 6 personnes. Abigeme b'amagajo ku bantu batatuzi n'abakobwa bajeje gukora ibintu mu mice ibiri. Hariho itambere ico no kwita accueil hamwe n'ikino kwita publicité. Donc mu accueil dukora cyane mu kintu ca protocole, kwakira abantu, kuba welcoming nyene mcamuzimva namwe. Hama muri publicité naho twirassura yuko ibintu byanyu ko bigenda neza. Donc on est là pour embellir vos entreprises, vos produits de marque. Nk'ubunye uno munsi nko mubibona twatewe iteka ryo kwana A+ gymnastique aho tuko twana mu buryo bwinshi mu ma publicité kugira ngo ibintu byabo bishobora kumenywa n'abantu benshi bashoboka. Hama nibaza ko byinshi biri muri contrat, right? Ego byinshi biri muri contrat mukanya tubaza kuyisinya tubifinalize, ariko numva dutewe iteka cyane byo gutangura gukorana nabo kuko nibaza yuko byinshi biri inyuma kandi nibaza ko bizogenda neza. Murakoze. A+ nibaze yuko ikintu cyambere izo kunguka ari visibilité kwera ko abantu do plus babona ibintu byabo biriko ababigema b'amagajo niko bumva envie yuko boy participamwe. Hama kuri côté yacu natwe nibaza yuko ni experience nakazi, donc natwe kuri côté yacu tuzokunguka kwera tuko turagwiza ibikorwa kandi tuko turatera imbere ko iyo utayikura kora kuri vision yawe nta uri kuraja. Donc tuko tukora kuri vision yacu kandi tuko turavance. Donc ku ruhande rwacu nka Aplis Fitness Center nkuko biri uko byamye turabizi uko ibintu bitagira abigeme bitagera kure cyane. Ego donc rero twanatewe n'iteka uko urabona n'inkumi zikeye. Twashimye gukorana abigeme b'amagajo kubera tubona ko ubwa mbere nashimye ibikorwa byabo nararavye jyane ino ndabona ko bazi ico bakora kwa en rapport ya publicité. Donc Aplis fise ama objectif menshi aho tuzogira ama expo, ama road show, ama participation atandukanye ma activité yandi. Rero twebwe nitwovyishoboza umva nka jewe coaching ariko hageze muri publicité il faut ko mba mfise abana nk'aba babakira bakabitaho kugira ngo basigure ibya Aplis gusumba. Nibaza ko je ndiko ndabivuga ari abatabitahura cyane. Ego hanyuma ntitwikunze gusumba nabo nyene barafise ama avantage atari make. Ego donc twashimye kugira contrat
ya 3 mois iri renouvelable kugira ngo tugire nka ese turabe si réellement dushobora gukorana neza ariko tushobora no kuyongereza gusumba bivanye nuko bizoba bimeze hanyuma nkuko nsanzwe ndabikora icambere na mbere kugira ngo bazobashe kwatira abakiriya neza shaka kubashira ku mwanya mande zose babe abana bakwigere condition donc aba mu bisanzwe ni nk'abo twita aba role models donc muri marketing abantu basanzwe babizi foko aba afise condition zose ku buryo yambaye agapira bientôt kazoba kuzura apana tubona gute azoba ari nkuko kwiwanje voilà nuko ego hanyuma akaba hariho n'utundi tudashoboye kuvugira hamwe ayandi ma avantage bazoba bafise muri A+ ariko izo dushoboye gushira ku mugaragaro nuko bazoba bafise accès yo gukora sport gratuitement hanyuma n'utundi murakoze murakoze cyane hama ku batatuzi twebwe twitwa abigeme b'amagaju hama abigeme b'amagaju nabigeme uko mutubona turi 6 turabigeme batandatu twahuye dukora ibintu bitandukanye gusa umwe wese abikora individuellement hama turavuga ati what if twoja hamwe kugira ngo dushire ibikorwa byacu hamwe comme on dit que l'union fait la force tubishire hamwe hama tukora ikintu kizima hama turahura nko mutubona hama dukora ibintu mu mice ibiri itandukanye turakorera muri accueil tugakorera cyane muri publicité nko mutubona hano twaje korera cyane muri publicité donc mu muce wake turakorera cyane mu ma conférence mu ma congrès des conventions ama salon industriel hamwe n'ibindi donc mudukeneye abantu bakira abantu bakabatwengera bagatuma ibintu byanyu bigenda neza on est là pour ça hama ku muce wa publicité naho dukorera cyane cyane ku kintu ca photo video hamwe na voix off donc sinzi ko murabona yuko nta kintu na kimwe entreprise ishobora kuza cyangwa produit de marque ishobora kuza itabikeneye marketing cyangwa publicité donc tuje hano kugira tubafacilite akazi tuje hano pour embellir ibintu byanyu kugira ngo abantu bose babibone bishobore kubatira kwa ego murakoze cyane abantu badukeneye naho bodusanga kuri Instagram yacu twitwa abigeme b'amagajo hama email yacu nayo ni abakobwa-b'amagajo@gmail.com hama numero tsanze dukoresha naho ni 61 21 27 29 hama Facebook yacu nayo ni abakobwa b'amagajo merci beaucoup BTV Burundi presents B News.